Uyu munsi ndashaka yuko umenya yuko umushahara ari systeme yasizweho. Bazi yuko turi hariya ku ishure badufoma kugira ngo tube de bons employés, batadufoma kugira ngo tube de bons entrepreneurs canke de bons employeurs. Byumvikana rero yuko umushahara ni systeme bashizeho kugira ngo twese tuzoce muri iyo system. Bakuvuka gusa ushikanye imyaka 5, imyaka 6 bakubwira ngo ja kwishure. No kuvuga yuko ugiye kwishure utegerezwa guca muri rya barabara le salariat d'autoroute ijana mu bukene. Iyumvire nawe imyaka 20, imyaka 30 do service uri kurakorera ahantu ariko ugasanga uguma mu tudeni, uguma mu tudécouvert sur salaire imisi yose. Hanyuma iyo ukwezi guheze uguma uri kurariha iki, uguma uri kurariha ya découvert wafata sur salaire, hanyuma ukongera ukariha n'amataxe, hanyuma ukongera ukariha kandi n'amaintere y'iyo découvert uba wafashe, kandi amaintere kenshi na kenshi aba ari amaintere ari hejuru. Bantu beza ndabaramukije amahoro, ndizera neza yuko hano kuri no chaîne tubaha ama information abakenewe, ama information ushobora kugufasha kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere, kugira umuntu ashobore gushika kuri the best version of himself, une bonne version de toi-même. Iyo wicaye ukatwumviriza bishobora kuguha icyiyumviro, hanyuma gutyo bikagira ico bigusizemwo, ugatangura kwiyumvira by'ukuri kugira ngo umuntu ashobore kuva muri bwa bukene arimwo gushika no kuri bwa buzima bwiwe yifuza, yamye yifuza kubamwo kuva kera. Nkuko namaze kubivuga rero, reka gatoyi tuje kure, tugende muri subject, tuje kure kugira ngo ushobore kumva yuko by'ukuri umushahara ntiwakoze kugira ngo uguteze imbere, umushahara ntiwakoze kugira ngo ugushikane ku butunzi, ariko umushahara wakoze kugira ngo ugume mu bukene, wakoze kugira ngo hagume hari abari hejuru yawe, washizweho kugira ngo ukugumize mu bukene, washizweho kugira ngo ukugumize muri esclavage. Ukora umwanya wawe ukaweshanja n'amafaranga ari esclavage, no kuvuga yuko ukorera amahera, no kuvuga uguma ahantu, uguma wugaranya ahantu. Iyi 95 ndiko ndavuga uguma wugaranya ahantu, uguma uri kurakorera kuri ya mategeko nyene, ukaguma ukora ibintu bimwe byinshi muri ivyo mbere ivyo uri kurakora bitagutuma ukura, ahubwo bikugumiza kuri ya niveau nyene. Ugasanga umuntu arakoze imyaka 20 ahantu, birateranya ubwoba cyane gose. Ugasanga umuntu arakoze imyaka 20 ahantu, agasanga arukwatsa ordinateur, hanyuma ukugura logiciel usanzwe ukoresha hajya ku kazi, ugasanga ni ivyo nyene uzi. Ugasanga ntushobora kwinstalla logiciel muri computer, cyangwa ugasanga habaye akantu gato gusa utegerezwa guhamagara umufundi kugira ngo agukorere iyo computer, ariko uyikoresheje imyaka 20. Ni kuvuga yuko kakazi urimo nikagupermeta kwiyamiliyora, nikagupermeta kwiga, nikagupermeta kuba the best version of yourself. Sinzi yuko mu ntahura. Reka rero mvuge kuri bano bantu usanga bakoze imyaka myinshi mu kazi ahantu muri ONG kanaka canke akazi ka leta muri ministere kanaka, ugasanga umuntu afise experience y'imyaka 20-30. Dufate agasanga ako kazi wagatanguye ufise imyaka 30, haheze imyaka 20 uhanda de bon service nkuko babivuga, usanga ushikanye imyaka 50 n'ingahe n'itanu. Hanyuma rero ushikanye imyaka 55, ico umuntu aba ariko ariyumvira gikomeye cyane ni retraite. Kiba kiriho kiraza mu mutwe cihuta kubera ugusigaje imyaka 10 kugira ngo ushobore gushikana imyaka 65, hanyuma ushobore kuja muri pension, ico bita pension. Hanyuma rero ya myaka ishitse, kubera baba baragukotirije mu mashirahamwe yo kuziganya kugira ngo uzobandanye uhembwa wa mushahara n'igihe uzobugiye muri za retraite, cyangwa kugira ngo bazogutekerere ya nkunga y'amafaranga kugira ngo azogufashe hariya muri retraite ubugiyemo. Usanga rero umuntu aba nezerewe cyane, usanga umuntu aba aryohewe kubera agiye mu karuhuko k'izabukuru, kuko ugiye mu karuhuko k'izabukuru hariho ubuzi bumwe udashobora gukora. Mbona mu gihugu iwacu nko mu Burundi, abantu iyo bakukurutse ari nk'umusoda kukurutse, turabona yuko ushobora kugenda kuba umuprofesseur ku ishure kanaka, turabona yuko ushobora kugenda gutanga cours kuri université kanaka, n'ibindi bintu umuntu ashobora gukora igihe aba kukurutse. Rero muri ico gihe rero baragutekerera ya mafaranga
dufate warakoze imyaka 30 baragutekereye nk'imiliyoni nk'ijana. Hano hariho ibintu bibi bikunda gushika, hariho ibintu tugiye kuvuga bibi ntakwifuriza yuko byo gushikira, ubwo kumviriza ivyo turiko turavuga kugira ngo ushobore kuva muri uwo mutego, ushobore kuva that trap umutego wo kuba umusalarié, umutego wo kwizera yuko ufise umushahara ari sécurité yawe. Hama rero baragutekereye kumbure wawe ukorera ONG, baragutekereye amafaranga meza, baragutekereye nk'imiliyoni 100 hanyuma canke 150, bakubwiye ati okay we akazi kawe rero kugiye mu zabukuru nugende turagutekereye gome, hanyuma uraronse ya mafaranga rero reka ndakubwire bagutekereye igice kiba kuko wari uyakeneye, wari umaze imyaka yose uvuga ati sije nzobona ndashikanye kiriya gihe kugira ngo bashobore kuntekerera inkunga yaje amafaranga angana kujyayo, nzoba noguruye, nzoba meze neza, nzoba merewe neza, umuryango wanje uzomererwa neza, abana banje bazomererwa neza. Hama uciye uronka ya mafaranga, hanyuma igihe uburonse ayo mafaranga abantu benshi barakunda kwibaza yuko bodandaza. Igica gishika rero kenshi iyo uronse ayo mafaranga hariho abantu baba ari informé yuko ayo mafaranga wayaronse, niyo baca baza mu gutwi bakubwira ngo ewe ngo arega woza muri ibi byo bari vyiza, arega wogenda muri biriya wokunguka, arega woja muri biriya wokunguka, arega woja muri kiriya woronka amafaranga menshi. Hanyuma kubera ata experience ibyo bintu ubifisemo, kubera igihe wari mu kazi atakindi kintu wigeze kwiga, ugasanga urumvirije ba bantu uragiye urashize amafaranga muri cya kintu, kumbure uragiye kurangura mu Buganda cyangwa uragiye kurangura mu Bushinwa, urujije kontenere urazanye, ariko ugasanga hariho ibibazo, hariho ama information amwe utigeze uronka, hariho ibibazo bimwe utigeze uronka umwanya wo kugira ngo umanze ubikemure, hariho information zihambaye utigeze uronka, kumbure zivugwa n'abantu bamaze kubicamwo canke zivugwa n'abantu babibayemo, kumbure imbere yo kugenda canke imbere yo kwangaje amafaranga yawe. Ugasanga rero twa dufaranga twawe waronka ugasanga twose turaheze, uraduhombeje twose turaheze. Imana yashobora kuba yarakugiriye neza ukaba wararonse nk'inzu, ugasanga iyo nzu kubera ushaka kuguma ugerageza urayishize mbere no muri hypothèque kugira ngo baguhe ayandi mafaranga, hanyuma ushobore kubandanya cya kintu canke ubandanye ugerageza ibindi. Ino myaka rero tuba tugeze ku myaka 65, imyaka 70, ni imyaka umuntu ivyo gusara ni ibintu bitoyi cyane, ivyo kugira depression ni ibintu biba bishobora kuba byihuse, ivyo kumutima uhagarara ni ibintu bishobora kunyaruka gushika ku muntu, ugasanga umuntu arapfuye cyangwa umuntu arasaze. Kubera izo ngorane agiye arahura nazo mu buzima cyangwa izo ngorane agiye arahura nazo muri ico gihe, ni ingorane ashobora kuba atategekanije. Hanyuma rero dusubiye inyuma gatoyi, igihe yari akiri umusarariye, murabizi ukiri umusarariye urashobora kuba uhembwa nk'ibihumbi nk'amajana 5 cyangwa guhembwa umuriyoni, ariko ugasanga naho guhembwa ayo mafaranga menshi uguma mu tudeni, ugasanga uriko hariya mu microfinance cyangwa muri bank. Mbere birashika yuko ku kwezi kugira ngo ushobore guheza ukwezi, kugira ngo iminsi 30 ishobore guhera, ugasanga mbere hageze mu tariki 20 uragenda gusaba découvert sur salaire kugira ngo ushobore guheza ukwezi, ugasanga ntushobora guheza ukwezi kubera ya mafaranga baguhemba yaheze. Reka ndakubwire ikintu kimwe kandi ukwiye kwibaza mu buzima, agasanga umushahara uhembwa utariko uragufasha ibi bintu bibiri by'ukuri wosubiramo ukiyumvira neza. Icambere umushahara wawe utegerezwa kugufasha nuko umuntu ashobora kugira un bon épargne, no kuvuga amafaranga uza urashira ku ruhande ukuronse umushahara, kugira ngo ayo mafaranga azoshobore kugufasha gutangura quelque chose, gutangura projet kanaka. Ico nico umushahara wawe utegerezwa kugufasha. Icya kabiri naco umushahara wawe ushobora kugufasha nuko ukiga kugira ngo uzobe un bon entrepreneur. Nagomba subenda kubwira ikintu kimwe, agasanga umushahara wawe utari kura kwigisha ivyo bintu bibiri, womanza ukiyumvira neza. Nk'akarorero gatoyi, kuba umu entrepreneur uzohava usanga uriko uravyiyumvira imyaka yagiye, uzohava usanga uriko uravyiyumvira igihe carengeranye. Iyumvire nawe gatoyi urashitse ku myaka yawe ya retraite, uravuye muri ako kazi uriko urakora, kandi ni vyiza gushika kuri retraite,
abantu benshi barabishima yuko umuntu ashobora kuba ashitse kuri retraite hamba baragutekereye amafaranga bashobora kuba bagutekera ngaho ku kazi hanyuma uragiye kugira ngo ushobore gutangura entrepreneuria cyangwa kugira ngo ushobore gutangura un projet kanaka ariko ugasanga kuko utigeze wiga ivya entrepreneuria ugasanga biragutaye kuwa amazi or nivyo byari kugufasha kugira ngo ushobore gushinga ikintu ushobora kugufasha kugira ngo kize kirakuzanira amafaranga kugira ngo ushobore kuronka une autre source de revenu kumbure kare wahora uronka source de revenu kubera wari ukoresha inguvu zawe ushobora kuba ufise ukagenda hariya ku kazi ugatonda hanyuma bakaguhemba umushahara ariko umaze gushika mu zabukuru zozo umaze gushika mu myaka yo gukukuruka ukeneye yuko uronka une source de revenu yindi ishobora kukuzanira amafaranga sanga uri muri iyi situation agasanga uri umusalarie urakwiye kuraba ibintu bibiri yuko umushahara wawe uriko urabigufasha kuko ni ibintu uzokenera mu buzima mu gihe utazoba ugifise izo nguvu ufise uno munsi canke mu gihe uzoba ukeneye yuko ubandanya uronka amafaranga apare y'ijya pension ushobora kuba uri kuraronka canke ujya mushahara ushobora kuba uhembwa ugeze mu zabukuru canke wakukurutse ukaronka une source de revenu extérieur ishobora kugufasha kuko urashobora kuba utari kuraronka ya découverte washobora kuba uri kuraronka cagiye wari ukiri umusalarie canke wakora muri ONG kanaka canke wakorera muri ministere kanaka ariko kubera ushobora kuvuga ati ndafise une entreprise na créer kumbure iyo entreprise izomfasha kwinjiza amafaranga ugasanga rero umuntu aguye muri imitego hanyuma ugasanga mbere umuntu ntakimeze neza usanga n'umuntu depressif n'umuntu aciye abimboregwa danku ugasanga aguma anywa inzoga iminsi yose kuva mu gitondo gushaka umugoroba ariko aranywa inzoga ugasanga aguma yivugana ugasanga aguma yidoga umwanya wose ugasanga aguma yidogera lo system yagushize muri lo salarié mugabo nawe utigeze wiyumvira ati mbega ibi bintu uko biriko biranshikira mbega ibintu nzobivamo gute canke ati ibi bintu bizohera gute kubera ko ndose kano kazi ngiye kubika amafaranga ayo mafaranga azomfasha constituer un petit capital canke un grand capital bivanye nayo hembwa hanyuma iyo capital nayo izomfasha kugira ngo shobore kugura un projet quelconque canke kugira ngo shobore gutangura une entreprise quelconque iyo entreprise izomfasha kugira ngo insahirize kuri ya mafaranga namba ndonka ku kwezi ishobore kuyaduza mbere n'igihe bonyirukana mu kazi bishobore kumfasha nce ngenda kwiyokipa na entreprise yanje ndagushimiye cyane ndizera neza yuko a partir y'iyi video canke a partir y'ivyo doje kuvuga ndizera neza yuko wize ndizera neza yuko haronse information zoshobora kugufasha kugira ngo usubire wiyumvire kugira ngo usubire urabe kumbure aho ugeze kumbure usubire wirabe mu buzima bwawe aho ugeze uvuga ati mbega bino bintu biriko biragenda gute mbega uno mushahara ko ariko arawumemba bizohera gute mbega ubuzima bwanje buzoguma muri lo salarié imyaka yose ugeze aha tugeze ni umwanya wo kwibaza ibibazo vyiza kugira ngo ushobore gutora inyishu yoshobora kugufasha mu buzima bwawe kugira ngo ushobore gutora inyishu yoshobora kugufasha ejo haza nkabanda gushimiye cyane Imana iguhezagire Imana ihezagire ivyo uri kurakora Imana ihezagire ivyiyumviro byawe kumbure twese tugiye hamwe twese tugiye turungurana ivyiyumviro ndizera nta nkeka umuntu ushobora gutera imbere nta nkeka umuntu ushobora kuronka ama information yoshobora kumufasha kugira ngo ashobore gushika ku iterambere ryiwe yoshobora kumufasha kugira ngo umuntu ashobore gushika ku butunzi yoshobora kumufasha kugira ngo umuntu ashobore gushika kuba the best version of himself canke gukura la bonne version de toi-même. God bless you. Tuzosaba mu yindi video azo turiko turavuga mu kindi kintu cyoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi kugira ngo ushobore gukura ushobore gushika ku iterambere tuzosubira mu yindi video ni misi yose ku munsi wa gatatu.